umukunzi w'igana Good Morning yaratwandikiye adusaba yuko twomugira inama yanditse avuga ngo namahoro kuri Black FM ndi umusore fise imyaka 31 nipfuza mungira inama nakundanye n'umukobwa imyaka 3 kandi twari dutegura kubana mu misi iri imbere kandi no kugira iwabo narageze iwabo ikibazo mfise nuko mutonya wiwe w'umukobwa yambwiye ngo nta mariage nzokorana na mukuru wiwe ariko nta mpamvu izotuma tutayikora yambwiye naregereye umukunzi wanje ndamwibarishwa ukuntu ategura mariage acatangura kumbwira ngo tubanze turindire uyundi mwaka naramubajije impamvu ambwira ngo ntarumva yuko avyiteguriye ariko akaba ambwira ngo arankunda jewe rero byancanze ico nokora kandi ndashaka kubaka kuko ndakuze ndabasavye mungire inama yico nokora umukunzi w'igana Good Morning yatwandikiye yifuza yuko twomugira inama ayadise avuga ngo namahoro kuri Black FM ati jewe ndi umusore w'imyaka 31 ati nari nkundanye n'umukobwa imyaka 3 yose ati kandi twategura kuzokora mariage vuba ati rero no kugira iwabo je naragize iwabo mugabo ije bundi nakiriye amakuru avuye kwa mutonya wiwe ambwira yuko ata mariage nzokorana na mukuru wiwe mutonya wiwe ntigeze ambwira impamvu izotuma tudakora mariage atariko nanje ndigira umukunzi wanje ndamwibarishwa ukuntu ariko aritegura mariage ambwira ngo nta bwo avyiteguriye atahubwo tubanze dushireko undi mwaka wa 4 dukundanye ati mu vyukuri ambwira kankunda ati je nanje numva yuko shaka kubaka kubera yuko ndakuze fize imyaka 31 ati runda basavye mungira inama yico nokora jewe vyancanze imbere yuko nza kucanza ndabaho umwanya kugira ngo mumugira inama ndanasoma ubutumwa buri kuri Facebook bw'abamugiriye inama ndafise ikintu shaka kubanza kubwira uno umusore navuga yuko urukundo mu bisanzwe ni ikintu kidafise insiguro bivana n'urukundo muba mufitaniye n'umuntu reka nabivuge nk'uko kenshi urukundo iyo rukurimwo cyangwa se iyo urukundo mwamaze kugubaka ubwagwo nibwo gwikorera ibintu apana mwebwe ivyo mwateguye aburya urukundo ntiruhatirizwa kandi urukundo ruranihangana rero mu gihe umukobwa ubona yuko ugiranije nuko mwari mubanye ukubana kwanyu cyangwa se ugutegura kubana kwanyu ari uguhatiriza ikintu ugira ngo kibe cyangwa se ari wabihatirije ngo mujure kuba mwobana muri ico gihe nawe urafise amaso cyangwa se n'amahitamo yo kurabata imbega kugira ngo dutegure kubana vyavuye hehe mbega nizihe mbaraga nashizemo kugira ngo dutegure je nawe kubana harahoza gusanga ari ibintu wamwinjijemwo nawe ubwiwe atabishaka cyangwa se ukaza gusanga ivyo mutonya we yakubwiye nawe arabizi ko mutonya we ntizo kubwira ikintu yuko bitazokura mariage na mukuru wiwe atavyazi ushaka ko yarabimuganirije cyangwa se abavyeyi biwe baramwankiye ushaka kuvuga ngo none bumwankira gute kandi narageze iwabo birashobora gushika ugasanga hari ibindi bintu kanaka vyo vyarabaye ugasanga ntibikunze yuko bamwemera yuko yoshakana nawe cyangwa se arafize izindi mpamvu ziwe bwite arizo ngira ndakubwire ngo umwegere umubaze ibishoboka byose akubwire impamvu iri kiratuma mutokora mariage ubu ivyo byo kuvuga ngo nta byari yumvamwo sinumva yuko mwaravyumvikanye akemera yuko ugeri wabo mukumvikana yuko mariage bwirizwa kuzoba mu vyukuri yoba ivyo bintu ataravyumvamwo rero urumva yuko birasaba wewe uganire n'uwo mukunzi wawe mubaze ati mbega niki kiriko kiratuma wumva yuko je nawe tutobana message ari abamugiriye inama ku rubuga rwacu rwa Facebook bamwitwa Sagesse Serge yavuze ati na Yesu yajana n'abakunze abase akabihoza kuko iwumva yuko ukeneye kubaka ugakomeza kwicereza hewe uteba kuva aho batagushaka ugateba gushika aho bagushaka kandi ngo
imbuzibuzi y'umugabo niyibura akantu ntirondere akandi. Urakoze cyane. Damascene yavuze ati namba wabuze iyo uja ubu wabuze uwundi ukeneye mariage yihuta abandi abakobwa nibo baguhatiriza anyarutsa rero akubwire ngo raba naka urakoze cyane. Uwo mwihoze ntabwo ari uwawe rindira n'ibindi azobikubwira wewe muve inyuma. Urakoze cyane. Bamwitwa Bellboy yavuze ati muri make uwo mukobwa mwihoze uronzere uwundi kuko niba atabindi bimufatiriye menya ko uwo mukobwa atagukunda ahubwo agukundira ico woba umuha canke ufise vyiza rondera uwundi uwo nawe akundanye n'abandi kugira programa yawe ntipanguruke rondera uyundi mukobwa mwubana niyo mpanuro yanje no guha. Bamwitwa Archete Aimé Blaise yavuze ati ico mbona co ko wumva mutonya wiwe yamaze kubikubwira nuko azi ivyo baganiriye mu rugo hariho impamvu ibituma kandi urumva ko n'umukobwa aguma akubwira ngo urindire uwundi mwaka wewe niwishakire mwe mwicarike ahantu hamwe umuganirize wumve impamvu ariko abitera yuko worindira uwundi mwaka cyangwa se impamvu iriko yamutera kubikubwira utume ko mutonya wiwe umubarize akubwire impamvu iriko irabitera mutonya wiwe nawe azobikubwira ndabizi niyamara kumva iyo mpamvu uzoheza ufate ingingo yawe. Urakoze cyane. Rero hari n'abagiye bamugira inama benshi gose nizire yuko nawe ushobora kuba umwe mu bamugira inama. Gerageza wakure ku 35 amajana 39 amajana 39 cyangwa se wandike uheze umbwiye ati nanje numva nogira inama uwo musore abigenze nkuko cyangwa se yitware nkuko.